Akandi karorero notanga uno munsi mu vyerekeranye n'ingene twokwikebuka mu kugira ururimi rwacu rw'ikirundi dusubire kuruha akanovera. Urumva hariho ibintu twumva vyerekeranye sentare, tukumva abashingantahe, abacamanza, ivyabona, intahe. Kera rero warasanga twumva ko abashingantahe bo ku mugina bari abantu kenshi aribo baca imanza zo ku mitumba mu bucimbiri. Rero ugasanga abo bantu hariho inkoni bakoresha, urumva iyo twari twaramenyereye ko yoba ariyo ntahe, hama abo nabo bayikoresha bakaba abashingantahe bumvikanisha abantu baba batase. Mugabo rero tugiye kubiraba ubu naho ugasanga hariho abantu bavuga ko bashikiriza intahe y'ivyabashikiye, ari ibintu vyiza cankwe bibi. Ivyo turakunda kuvyumva mu masengero, hanyuma turongera tukavyumva mu biganiro abarundi bariko baragiriranira kugira bashobore gushobora kunywana, bavuga ivya kera, ingorane zabaye, ivyo kunywanisha abarundi, hama bashobore kugiranira ikigongwe. Twarumva ko hariho abantu batanga intahe bakavuga ivyabashikiye canke ivyo bumvise. Rero ukaca usanga ivyo bintu bije kugorana, ukumva birya bavuga bakavyita intahe, hama ukaba uzi ko intahe yari hariya ku mugina yakoreshwa n'abashingantahe. Urumva ukaca usanga ni ibintu bigoye gutahura mu rurimi rw'ikirundi. Kubera iki? Kubera urumva tubikoresha tutavyumva canke nabi. Rero ico nibaza, intahe ni ico kintu ushobora gushikiriza kubera niwe uba ukizi neza, ari cagushikiye wewe nyene, akaba ari ushinga intahe yiwawe, ukavuga ivyagushikiye kubera baba ari ubizi. Nibaza ko iyo ari intahe, nibaza ko atari irya nkoni abarya bita abashingantahe bakoresha. Urumva n'amajambo akuvamwo ivyagushikiye wewe niwe uriko urabishikiriza kubera niwe ubizi. Mugabo hakaba n'icabona gishobora kubona ivyo bintu igihe vyagushikiye, ico nico bita icabona. Hanyuma abarya nabo bitwa abashingantahe, je mbona ubu uyu mugambi wa leta ubu wasubijeho washizeho abantu bita ko ari abahuza. Nibaza ko ariryo jambo ryoba rikwiye, kubera barya n'ubundi bahuza abantu batase, mugabo nta bundi bubasha bafise bwo guhana canke bwo barahanura abantu batase bagashobora gusubiza hamwe, vyanse bakabarungika imbere muri bamwe biga amategeko, kubera bobo nibo bashobora guca imanza, kongera bikenewe bagashobora no guhana. Rero nibaza ko twotahura muri iyo ntumbero, umushingantahe nurya abaje gushinga kuvuga ibintu vyamushikiye, akaza ari abashingantahe babiri bagiraniye amatati, hanyuma bakitura abahuza bakabumviriza. Abahuza nabo bagakoresha ivyabona mu kugira bashobore guhanura neza, hanyuma uwo yabeshe mu ntahe yiwe icabona kikabivuga uko vyagenze, bagasanga yabeshe mu vyo yavuze, mu majambo yavuze. Aho rero ikaba ari iyo ntahe yiwe, ivyo bintu vyiwe vyamuvuyemwo yavuze, ivyo nivyo vyamutsindisha. Nico twokwita bavuga harya ni ijambo ryo mu kirundi bakoresha ko intahe yamukubise mu gahanga. Urumva wowe ibiba vyakuvuyemwo wabibesheko nivyo vyagaruka bikagutsindisha, ni nko kugutsindisha. Urumva ubutsinzwe n'ivyo wewe wavuze wewe nyene. Mugabo ntitwoca tuza turafata ibintu intahe ngo nirya nkoni, oya. Intahe niyo wewe wivugiye ivyo wawe, niwe washinze intahe yawe. Hanyuma mugabo iyo utsinzwe wavuze ibitari vyo,
niyo igaruka ivyo wavuze ariyo ntahe washinze aba ariyo nyene igutsindisha bakoresha ko yo igukubita mu gahanga. Urumva aho twobitahura muri ubwo buryo. Ayo majambo niko twoyatahura kugira ntidusubire kujuragirika tunyuranya ibintu uko bitari mu bisanzwe. Ubu uko babigize bagahindura abashingantahe bo ku migina bakabahinduza n'abahuza, nibaza ko ari amajambo y'ikirundi ashobora gutahurwa kumvikana kurusha kurya twahora twabifashe kera, ibintu nyene bidashobora gusigurika. Hanyuma icerekeye sentare nashaka nakomereje ko kugira umwe wese ashobore kugira ubushakashatsi. Ayo majambo abiri ufashe ntare urumva uca wumva ko Uburundi aho umwami yabugwaniye kugira bube n'Uburundi, urumva izina ryiwe uko yitwa ko yarwaniye na Ntare, nibaza ko ari aho havuye ko amategeko y'abarundi niho yaciye atanguraga agashigwaho. Nibaza ivyo ko bifitaniye isano, nico gituma ndababwiye namwe ico mwogitohozako, kubera ngaha sindiko ndigisha ikirundi, ndiko gusa ndatanga uturorero umwe wese uwo ari we wese yotangurirako kuza arumviriza ati iki kintu ndakivuze ndacumva, cankwe umuntu ndashobora kugisigurira umuntu akimbajije. Nuko twotangura tukagarukira ca kirundi, kubera kigora kubera ari twe tukigoza tukavuga ibintu tuba twarumvise abantu bandi baravuze kandi atari uko vyategereza kumera. Ndabasezeye rero, tuzosubira.